Mwanya gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio Nderagakura, kaze muri aya makuru y'igitondo mugira ngo mushikirizwe na Celestin Cayisaba. Aya makuru akabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba ari nawe arongoye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC, asaba ibihugu bigize uwo muryango gushikira imigambi y'ugwaruka rwo nkingi y'iterambere no guterera kugira haboneka amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Akaba yabishikirije mu gihe yariko yugurura icese ku uyu wa kabiri inama ya mbere y'ibikorwa vy'inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bizomara indwi zibiri bibera ngaha mu Burundi. Abakenyezi b'abarundikazi basabwa kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none kuko bataragera ku ntambwe ishimishije ugereranije nuko abagabo bakoresha ubwo buhinga bugezweho. Ako kamo na kumushikiranganje wo guhanahana amakuru n'ubuhinga bwa none hari mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro rwatunganijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH. Itegeko rijanye no gushumbusha abahuye n'amakuba yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 ngo ryigwa ku rwego rw'igihugu. Ivyo bivugwa n'umunyamabanga w'ibiro vy'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira CVR, aho asaba abenegihugu ko botenyenya iryo tegeko rigashigwaho. Izo nizo ngingo nkuru zigize aya makuru, ducishe mutumira amate hanyuma twinjire mu idonido. Ndasubiriye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze muri aya makuru. Mu buhinga bw'ivyuma Nadia Nshimirimana ni watuma amajwi n'amasanamu bibashikira ku buhinga bwa none. Nkuko nabibabwiye mu ngingo nkuru zigiza aya makuru, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kabiri yaruguruye icese mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe inama ya mbere y'ibikorwa vy'inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bizomara indwi zibiri bibera ha mu Burundi. Mwijambo ryiwe ryo kugurura ivyo bikorwa yashikirije ivy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC umaze kurangura n'ibibazo bisabwa gutorerwa umuti. Akaba yasavye abo bagize inama nshingamateka ya EAC guterera kugira haboneke umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Yanasavye ko ibihugu vya EAC bikwiye gushigikira cane imigambi y'ugwaruka kuko ari go nkingi y'iterambere. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Gabriel Bigirindavyi. Ijambo ry'intangamara ryashikijwe n'utanga amajambo nawe akaba ari umurundi umushinga mateka Joseph Ntakirutimana asanze arongoye inama nshinga mateka igira gatanu wo muryango wa Afrika y'ubuseruko. Akaba yashimiye umukuru w'igihugu kubona yabateye iteka akaza kugurura ivyo bikorwa. Nayo mushikiranganje zikeye nibigirajejwe ivyinjira ry'Uburundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yerekanye ko kubona iyo nama ibera mu Burundi bizotuma abarundi batahura neza ibirangurwa muri uwo muryango. Yanerekanye ko ibihugu vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bikoze vyunze ubumwe bizotuma iterambere ryibonekeza. Na mukuru w'inama nshingamateka y'Uburundi Daniel Girazi Ndabirabe akabona ko iyo nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ari nk'urumuri rudasanzwe mu gutsimbataza amahoro n'intwaro rusangi, ikaba kandi n'ikibanza cyo kuganiriramwo hamwe n'inzira yo gucamwo mu gukomeza imigenderanire. Ijambo nyamukuru ikaba ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuguriye icese ibikorwa by'iyo nama. Akaba yasavye ibihugu by'uwo muryango gukora ibintu bitandukanye nko kujame kugarukana amahoro mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari ibintu bihambaye umuryango wa Afrika y'ubuseruko utegerezwa kwitwararika nk'ibijanye n'iciyumviro c'inama y'abakuru b'ibihugu cyo gufasha kugarukana amahoro mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, icuko indimi z'igifaransa n'igiswahili zokoreshwa mu nama z'uwo muryango cyo kimwe n'icongereza, hamwe n'inama y'abakuru b'ibihugu yo gukingira ubutunzi kama bwo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko nk'amabuye y'agaciro, igitoro n'ukuntu vyokunguruzwa. Yanerekanye kandi ko ataterambere rishoboka mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ugwaruka rudashigikiwe mu migambi yago y'iterambere. It is appropriate for me to record that we cannot achieve our development
birabereye ko ndabibutsa ko hataterambere twoshikira imigambi yacu yose tutayubakiye kugwaruka rugize igice kinini c'abene igihugu bafise inguvu muri uwo muryango. Guteza imbere ugwaruka bigira ingaruka nziza mu gutsimbataza amahoro, kuko nta mahoro umuntu agira adafise ico afungura. Dutegerezwa kuziganya mu gwaruka mu kubategurira akazoza keza kuva ubu. Mwamenya ko iyo nama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko igizwe n'abashingamateka 33 bava mu bihugu indwi bigize uwo muryango, navyo akaba ari Uburundi, u Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Sudani y'Epfo na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Byumvikana ko igihugu kimwe cyose giserukirwa n'abashingamateka 9. Ikindi mwamenya nuko n'igihugu ca Somalia cyamaze kwandika gisaba ko naco coba mu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko. Tukaba tugukengurukiye Gabriel Bigirindavye. Tukibandanya makuru twabateguriye, abakenyezi b'abarundikazi ngo baracari inyuma mu ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none ugereranije n'abagabo. Ivyo vyavuzwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo uguhanahana makuru n'ubuhinga bwa none Leokadinda Cayisaba mu ruganda rwo guhanahana ivyumviro ku ruhara rw'umukenyezi mu ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none rwateguwe n'umugwi CNDH. Leokadinda Cayisaba agasaba abarundi bose na cane cane abakenyezi kwijukira gukoresha ubwo buhinga. Tugereranije kuraba no mu bindi bihugu, haba mu biharuro bahora batubwira, haba amanama natwe duhora tujamwo bakatubwira ingene mu bindi bihugu bimeze, turabona yuko ino ngaha mu Burundi ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none ku bakenyezi tukiri inyuma. Twagomba rero kubatera kamo nkuko uyu mwaka twawuhariye umwaka wa digitalization wo gukoresha ubuhinga bwa none, kandi tukaba turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo ubwo buhinga bwa none bukoreshwe no mu maserivisi ya leta. Dutera kamo yuko atamurundi yosigara inyuma, cyane cyane umukenyezi, yuko atosigara inyuma y'amajambere, kugira ngo ubwo buhinga bwa none tujane n'ibihe, natwe twijukire tuvyishiremwo, twumve ko gukoresha ubuhinga bwa none ari ngombwa, umuntu agire ishaka yuko yokwiga gukoresha ubwo buhinga bwa none kugira bimworohereze mu kazi ka misi yose, mu bikorwa akora imisi yose, kuko gukoresha ubuhinga bwa none ubukoresha mu bisata byose, haba mu kudandaza urashobora kubukoresha mu kugura canke mu kugurisha ibidandazwa vyawe, haba mu burimyi urashobora kubukoresha mu kuraba abandi mbega gutera iki canke kiriya babigize gute kugira bashike ku mwimbu ushimishije, haba mu by'amagara y'abantu byo murabizi ubu buhinga bwarateye imbere, umuntu arashobora no kuvurirwa ubuhinga bwa none. Ikintu cyose, igisata cyose cy'igihugu umuntu arashobora gukoresha ubuhinga bwa none bikamuteza imbere, kandi bigatuma agira iyerekwa rindi, agira ouverture kuri monde exterieur, hanze y'igihugu, akamenya ibindi bihugu ingene bifata, bigashobora kumuteza imbere, akaronka amafaranga, gutyo ca kivugo cy'umukuru w'igihugu umunwa wose ukaronka icyo ufungura n'umufuko ukaronka amafaranga. Imana yavuze ngo wavuye mu ivu uzosubira mu ivu, namwe mwabaye mu bene gihugu muzosubira mu bene gihugu. Nico bituma mpanura indongozi vyiza mwogira ingazi muzomanukirako, kandi iyo ngazi utayishinze uno munsi uzokora kuhuruduka, uzoja kugwara kwashi. Rero ikintu nohanura indongozi, ubwa mbere nimubanze mumenye ko murabasoma, nagira ndababwire ko ijwi rya bene gihugu ni ijwi ry'Imana. Nta hantu abantu baja hamwe bariko bararira ngo Imana ireke kumva, nk'uko bariko barahezagira Imana ihezagira. Gushumbusha abahuye n'amakuba yo mu mwaka w'igihumbi 1972 ni kibazo kizokwigwa ku rwego rw'igihugu. Umunyamabanga w'ibiro vy'umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira CVR Yanzigamasabo yabimenyesheje ku uyu wa mbere, igihe uwo mugwi wari mu ntara ya Bubanza mu bikorwa urimwo vyo gushikiriza ivyo bamenye ku vyabaye ico gihe. Agasaba abene igihugu gutenyenya barindire itegeko rizobitomora. Nayo ku kibazo c'abakoze ivyaha ko bosaba imbabazi, Yanzigamasabo avuga ko ari igikorwa kizofata umwanya, ariko hariho n'abamaze kubikora. Kiri cyo gusaba imbabazi, ati muri abo byagira asaba imbabazi, niko bimeze kandi niko bizogenda, ariko murabizi yuko biza buhoro buhoro. Intumbero niyo abantu bagera ku rwego rw'uho bati ni ukuri turiga turasabye imbabazi. Turiko turiga rero ibintu bijanye n'ingene abantu bosaba imbabazi, n'ingene abantu botanga ikigongwe. Tuzogaruka iwanyu, tuzogeranyira ibiganiro, mugire ico mubishikirijeko, twumve ibyo duhurizako, kuko mwege ingingo mufata muri Bubanza mwosanga atari ifashwe hariya mu Ruyigi,
kuko imico n'imigenzi igenda iratandukanye bivanye n'intara processus izoba ndende mugabo bizoshika tubanze dushime ko n'ibintu biriko biraja habona n'ibindi bizoza ariko kiri mu nzira mumenye ko tutariko turaciyobagiza ico tubasaba ni kimwe tureke gutinya ukuri hanyuma tureke kwikorera imizigo y'ivyo tutakoze tureke kwikorera imizigo y'ubwoko ibi bintu vyabaye nababwiye abenshi bari bakiri bato mugabo tureke kuvyikorera nk'ivy'iwacu ariko tubinegure kugira ngo dushobore kubaka igihugu kirimwo amahoro igihugu kiziramwo imbyaro. Inkuru ya nyuma y'amakuru twabateguriye imyiteguro y'ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda iri kigenda neza mu buyobozi bw'indero bwo mu ntara ya Cibitoke. Umuyobozi w'indero muri iyo ntara Joseph Nyandwi avuga ko intonde z'ivyigwa zigeze ku bice birenga ku 95% kwijana akavuga kandi ko ibibazo byo kwimenyereza vyatunganijwe mu nani z'amashure agahamagarira abigisha abanyeshure hamwe n'abavyeyi kugwiza utwigoro kugira umwimbu w'uyu mwaka uzobe mwiza kurusha yindi myaka. Ikibazo cyo kugwa mwaka w'icenda gifite uburenganzira abanyeshuri kuja kwiga amashuri nyuma y'ishure shingiro niteguro rigeze kure ivyigwa tubajije mu madese yose geze kure maze kwigishwa gushika ku bice birenga 95%. Ndavuga mu minsi mikeya twe utangura imyimenyerezo yo gucitegurira mu marezo sikorere umunani z'amashuri. Ikindi nuko aho bazokorera ku munsi tumaze kwategura ibibanza bishika 45 mu ntara yose abazokora ico kibazo barashika 3,000 n'amajana birashobora guhinduka bivanye ko abanyeshuri bashobora kuba avamwo cyangwa wasanga yagwaye mugo gushika umunsi ibitigi dufite bingana gutya ku mwanya nta ntambamyi turabona kuko amabarabara azoshikana ikibazo arateguye naho twabonye hari kuba intambamyi hashika habiri muri komine ya Mugwi na Mugina aho ibarabara ridashika neza baca bifashisha mu komine ya Rugombo kuri centre ya Buhindo na centre ya Ekofo Chamakombe muri Mugina ikibazo cyaho gishagica muri Rugombo ko niho hegereye amabara bacashika neza ushaka umwanya nta ntambamyi nyine turabona impano twohereza abarezi kandi twafaze bahaye buri gihe nuko babananya bategura nkuko bama babikora hama bagashira kumwete cyane kugira ngo namba twaronse 90 tukegereza tukashika 95 kwijana uko jya mwihiganwa umuntu ahiganwa avuga ati ntera imbere gusumba twaduhiganwa turi benshi mugabo ntawo higanwa yifuza ko yoguma ari nyuma twifuza ko twotera ntambwe tuje imbere hama kubaregwa twabasaba yuko ikibazo bogitegura neza bakirinda ibasamaza hama kadogikora umutima uri munda kuko babagiteguye neza batekanye abavyeyi nabone baratsemo uruhara kuko kugira umwimbu ube mwiza birava ku bavyeyi bikava ku barezi bikava no ku baregwa abavyeyi twabasaba yuko bogerageza bakaza baraha umwanya ukwiye abaregwa bagatega ico kibazo kugira ngo ico gihe bazogikora bazobe bateguye imyimenyerezo yose ikwiye vyigwa biko birahera ntihagire umwana baremereza cane udukorwa two mu rugo ku mwanya abareka aritegurira ivyigwa. Igihe c'isa 12:37 kuri radio Nderagakura nshuti namwe bakunzi ba radio Nderagakura nino ngaduciye turangiriza amakuru twabateguriye nkabanda bakengurukiye mwebwe mwese mwafasha kanya mukayatega amatwi Mana mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira ku buhinga bwa none nkakengurukira uruganda rw'abamenyesha makuru rwa yarondeye Celestin Ndacayisabana yabashikirije ndabasezeye mu bandaye muhimbarwa n'ibiganiro vya radio Nderagakura.